ahubwo nko mwino komine ndashobora kwemeza ko yoba ari je noba ndiko ndavyorora kinyamwuga. Abandi ni bamwe nyene bororanye n'utwo kwirira, ariko jewe naragerageje gukurikirana ku mbuga keshi. Ndakurikirana naramaze amezi nk'atanu ndiga ndasubira ndiga. Ku mbuga jewe narashoboye kubikurikirana ku ma YouTube, na cyane cyane nahasanze uwo bitwa Homme du Changement. Yarashoboye kwigisha cyane gose aranyigisha. Yaranyigishije atanzi kuko naramukurikiranye igihe kirekire. Aho byo ndabishimye gose. Naramukurikiranye Homme du Changement, nimbuzi yuko ari wewe wo barashikanye kwibi. Ubimenye uyu munsi. Nukuri ndazi ntavyo waruzi. Nukuri kwa Mungu navyo. Kuri uyu munsi rero ko ubu nta bintu na bimwe bitariko biraca ku mbuga, nk'ibintu by'akamaro byose bica ku mbuga. Umukuru w'igihugu cyacu yacibivuga, naciye nshobora kugira inguvu nyinshi. Inja ku mbuga kugira ubushakashatsi. Ngiyeyo nahasanze mwebwe. Ndabasanzeyo ndakurikirana ivyigwa byanyu muratwigisha, maze kubona ko bya bintu koko umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yavuze, inca mbona ko ari ivy'ukuri. Maze kubona ko ari ivy'ukuri, donc bivuze icambere warahasanze ntaheza abantu. Ego inca ndarondera contact kuri YouTube yanyu, niko guca ndabarondera. Maze kuba telefona mwaciye munambwira ati ntuze wirigura uravunika uza hino za Cibitoke za hehe. Turafise umwe hiyo, tereka tubahe nimero yiwe. Wo mu Gitobe. Ariko boje umuntu wese yoroye inkwavu zishika 100 ari mu gihugu cy'u Burundi, akarere kose arimwo tuba tuzi neza. Okay. Estobu numvise ba telefona sinzi kumva ukuntu baronse contact yiwanje n'ukuntu bamenye ko noroye inkwavu. Baranterefonye, numvise banterefona barambaza ko mfise inkwavu zo kugurisha. Bashaka kujya kuzitanga ahantu bitwa Ikigoma. Ababwira ko ndazifise, hama baraza baranshorera nkwavu 70. Ho novuga ko bari bampaye ko kabeyi keza, narashimye cyane. Hama rero kumbe n'ababanye baratanguye kubona ati bya bintu birashobora kuba birimo ikintu, kuko inkwavu 70 mu iyi minsi nganuko. Donc babonye zigwira 70 bagacabona ndasigaranye n'izindi. Rumva ko ari ibintu mengo ntivyumvikana. Wewe atunze inkwavu zirenga miliyoni, azitungiye mu bihugu birenga 10 bya Afrika. Wewe yagize binini kubyo atagikorera mu gihugu kimwe. Urumva inkwavu umiliyoni z'umugabo umwe. Donc urumva iyo baze abaga nko kumezi nk'atatu, abaga ibintu byinshi cyane. Ntabwo wowe uza ngo ugiye kurondera ukwavu 2-3 no, haziwe abantu batwara ikamyo y'inyama. N'umuntu yari muri Tanzania Dar es Salaam, ariko arabona ukuntu tuvuga ivy'ubworozi cyane, ambye ati mbega mu gihugu cy'u Burundi murafye nuze ndaguha isoko y'abahindi. Yaramuje n'abahindi mugi inkwavu basaba nazo tworonka, basaba 1700 par semaine. Inkwavu 1700 ntibikunda. Donc abarundi muri make ntibarazorora, mugabo uvuze dukeya avuze induru. Okay, yes. Tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu, maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Uyu ni Homme du Changement, bagihenze kuri kiyo Mungu no munsi ndababwiza ukuri. Ndi mu karere abajijwe intwaro baho bandahiye ko atamukena baho, aho cyo bibaza ngo ni hehe. Icambere nanje ubwanje ngira nijyambere ndahashitse. Ndi mu ntara ya Kirundo twakuze twumva ahantu hambere himbuka amasaka n'igiharage. Igiharage ku bantu bari Bujumbura cyangwa mu zindi ntara, ibiharage byitwa Kirundo nivyo vya mbere bizimvye biva muri kano karere. Ndi muri commune rero neza na neza Bugabira, murabona na ya masaka inyuma yanje. Rero nivyo nahantu himbuka barima pe, harabarimye kandi byadanje. Turi mu gihe cagatasi, mugabo nabonye nta rugo na rumwe rutariko rubakubita ibiharage. Mu zindi ntara bimeze gute? Besho usanga tabiharage barima muri kano kare muri kino gihe. Ariko ikintu gitangaje nubwo benshi barufisi imwimbo uhagaze neza, haba ku bigori ku biharage, benshi nabonye batorora.
hari abavuga rero ngo ujye ubwiza bw'inka nuko ibimwe. Hari umuhinga umworozi akomeye ku bintu benshi twahoze tuvuga by'ubworozi bw'inkwavu. Uyu muntu muri kano karere ni wenyine. None ko ari wenyine abigenza gute? Ubumenyi bwavyo abukurahe? Mbega inkwavu kugira kwanza atangure kuzorora yazikuye. Mbega amasoko bimeze gute? Ubuhinga hari bamwe bavuga ngo nukuri inkwavu nico gitungwa ca mbere cunguka mugabo. Ngo ni nazo ngo zigoye korora ngo zirapfa gose. We kugira bishobore zigwire abigenza gute? Uyo ni Jean Claude Muhizi. Numva no kwita umuhizi. Tukuha ikaze kuri Agaciro Media. Murakoze cyane kuduha ikaze. Natwe turabahaye ikaze muri kano karere kaje. Aka karere kaje no komine yaje. Ego. Jean Claude Muhizi ngira kugira ngo mutwiganire bino bikorwa muri ko murakora vy'iterambere tubiratire abandi n'amakungu. Jean Claude ninde? Jean Claude asanzwe ari umworozi w'inkwavu. Akaba yarasanzwe ari n'umukozi kamiko gatoya. Akaba yarasanzwe ari n'umukozi wa leta. Yego. Nkaba nsanzwe ndi n'umutayeri byose ndabikora ariko na cyane nashyize imbere umwuga wo korora inkwavu. Yego. Muri kano karere naciye mu buyobozi bw'ino komine aho nakiriwe na mustanteri mugambye ngo ubwo bworozi ngaha ntibugwiriye. None mwebwe ko wumva mwatutembereje indani tukabona ahantu hanini nkarya nkoro y'inkwavu amajana byahiriye. Nivyo cyane mwaka karere ndashobora kuvuga yuko ari bakeyi bariko barabikora. Ahubwo nko mwino komine ndashobora kwemeza ko yoba ari je no ndiko ndavyorora kinyamwuga. Abandi ni bamwe nyene bororanye n'utwo kwirira ariko jewe naragerageje gukurikirana ku mbuga keshi. Ndakurikirana naramaze amezi nk'atanu ndiga ndasubira ndiga. Ku mbuga jewe narashoboye kubikurikirana ku ma YouTube na cyane nahasanze uwo bitwa Homme du Changement. Yarashoboye kwigisha cyane gose aranyigisha. Yaranyigishije atanzi kuko naramukurikiranye igihe kirekire. Aho byo ndabishimye gose. Naramukurikiranye Homme du Changement nimbuzi yuko ari wewe wo barashikanye kwibi. Ubimenye uyu munsi. Nukuri ndazi ntavyo waruzi. Nukuri kwa mu navyo. Kuri uyu munsi rero ndakwemereye kare wanshikanye kubu bworozi bw'inkwavu. Doke ubwa mbere wewe uwo mugambi harashizweho nyene shobera mukuru w'igihugu watangiye promotinga ico kintu kiravugwa ku radio n'ibindi binyamakuru ko muri bikorera arinye hama ego nivyo twebwe nka Agaciro Media je naragirije ndazunguruka hano henshi mu gihugu ngendera babandi bitwa ko babishoboye hama narafata n'umwanya nkagira ikimeze nka statistique nerekana ko muri ubwo bworozi bumeze. None niyo hambere wewe warutangiye kubibona? Jewe umukuru w'igihugu nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yarabivuze amaze kubivuga ncamera nk'ukangutse. Inca ndakanguka inca njya ku mbuga kugira ndabikurikirane neza ndabe urondere ubumenyi numve koko k'ivyo bintu ari byo kuko ubu nta bintu na bimwe bitariko biraca ku mbuga nk'ibintu by'akamaro byose bica ku mbuga. Umukuru w'igihugu cyacu yacibivuga naciye nshobora kugira inguvu nyinshi inja ku mbuga kugira ubushakashatsi. Ngiyeyo nahasanze mwebwe ndabasanzeyo ndakurikirana ivyigwa byanyu muratwigisha maze kubona ko bya bintu koko umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yavuze inca mbona ko ari ivy'ukuri. Maze kubona ko ari ivy'ukuri donc bivuze ijambere warahasanze ntaheza abantu. Ego narasanzeyo n'abandi ndasangayo y'abanyarwanda bariko barabivuga ibijanye n'ivy'ubworozi bw'inkwavu. Jewe ndanatangazwa no kubona atabantu bariko baravyinjiramo cyane kuko uravye ingene inkwavu zunguka kujya mwabivuze n'abandi nk'abanyarwanda baragiye babivuga ko cyane gose kuko mvuga kubo dusangiye ururimi kuko abanyarwanda yo bavuze abarundi barumva abarundi bavuga abanyarwanda bakumva. Narabonye n'abatanzania ndabona n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye hose bariko barorora inkwavu cyane ku bwinshi.
nkaca nibaza impamvu abantu benshi bafise amatelefone manini yashobora kubageza ku mbuga mugabo ntibakurikirane neza ngo barabe icyo gukora yiba twese twari tuvuye hasi tukorora inkwavu igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ngo ni cyiza ahubwo cyobaye sinzi uko nokivuga ego hamwe bose bo bikurikirana bose bakabikora byobaye byiza cyane kuko inkwavu ziroroka cyane gose jewe notanga akarorero kw'inkwavu no banaratanguranye je nta gihe kirekire cyo bakirahera noroye inkwavu ariko kandi burya sina gito kubera jewe nakubwiye yuko namaze amezi 5 ndiko ndakurikirana ku mbuga ngenda ndiga mwayo mezi 5 yose nari meze nk'umworozi w'inkwavu ariko atanara umurago ego tanarumwe ndagura nari namaze kumera nk'umworozi w'inkwavu kuko wari kumbaza icyo aricyo cyose cyerekeye ku rukwavu nari kumwishura ego nari kumwishura hama inzara yo guca njamwo maze kumva izo nyigisho maze kugenda ndatora amakuru hirya no hino mu Rwanda mu bihugu byo hirya kuko nk'igifaransa kumbe turakizi gake nk'abavuga igifaransa twumvise bariko baravuga turashobora kumva bimwe bariko baravuga ego kai tukabitahura hama inca nanje ndavuga ati reka nanje njemwe ndabe Mohamed Shanjumi byari karavuga kari ivy'ukuri ndamuhinyuze ego ico gihe gatoya imbere kubijamwo nta borozi na bamwe bigeze ugendera donc urabe mu ruhongore rwabo bigenda gute urabe ko kumure na vya bindi dora tuvuga kuri izingurukana bumenyi ari byo murakoze cyane bo inyuma yaho imbere yuko njamwo nari nabanje gutegura kuzogenda kugira visite mu Rwanda kuko muri uri ngahangirane naho hafi ni hafi kuko turi kuri frontiere y'u Rwanda n'u Burundi nari niyumviriye atani yo honyorohera kuko urabona ko cohoha iri hajya hepfo hajya ndayibona navuga ati jewe nzogenda mu Rwanda kuri duwane hariho duwane hajya mu Busoni ni komini hano rubibe niyi navuga ati nzoca nca hariya nce ngenda mu Rwanda ngende kugira visite kugira nzotangura ubworozi naragize visite hama ubwo maze kuvugana n'umuntu wo mu Rwanda turavugana nza guca numva mengo biriko biramvuna kujayo nkomeje kujya kuvuga amafaranga menshi hari amahera yakwatse kugira ngo yaranyatsa amahera yongera arambwira ibintu bya rojuma cyase uburaro arambwira n'ivyo nofungura n'iminsi no marayo incasanga n'ibintu byo ntwara umwanya munini donc ntabwo ari ugenda ngo umunsi ube biheze yambwira ko nzomara 7 niyumvira 7 yose n'akazi ka leta mfise sanga ntibikunda incasanga ntibikunda nibwo nubura abandi ku rubuga nca mbona mwebwe nca ndakurikirana ibiganiro byanyu ndabikurikirana cyane maze kubikurikirana nca ndavuga ati hariho n'abandi nagiye ndabona ba Jado bose narababonye ku rubuga hama kuko Jado narakurikiranye n'ikiganiro kiwe yagiranye na nyakubahwa mukuru wacu igihugu cy'u Burundi naragikurikiranye nacyo byose rero biri mu byace bimpinguvu hama nca ndavuga toke ubu reka nanje nzogire visite mu gihugu cyacu kuko ndumva ko nabo hubwo bazoroye cyane ahubwo kunasumbya no mu Rwanda ego inca ndarondera contact kuri YouTube yanyu niko guca ndabarondera maze kuba telefona mwaciye munambwira ati ntuze wirigura vunika uza hino za Cibitoke za hehe turafise umwe hiyo tereka tubahe nimero yiwe wo mu Gitobe ariko boje umuntu wese yoroye inkwavu zishika 100 ari mu gihugu cy'u Burundi akarere kose arimwo tuba tuzi neza hari umugenzi araho yitwa Zapi wo mu Gitobe mwaciye mu nimero yiwe inca turavugana inca ndajayo kumbe urumva hari hafi ngaho iwanyu mu kirundo muga ntavyo uzi ko zari zihari ntavyo narinzi bivuze ega birashoboka ko no muri no komine yanyu hari umuntu ariko ariyumvira kuja kuzirondera kure kandi ngaho iwanyu zihari ego birashoboka hama ubwo inca nda contacta Zapi inca ndagenda turaganira narashitsi wiwe muhira kuko ni komine aba mu komine ya Gitobe natwe hano turi mu komine ya Bugabira ni komine hariho agatambuko kuko urenga ikomine ya Kirundo uva muri Bugabira ukinjira muri Kirundo wava muri Kirundo ca winjira mu ikomine ya Gitobe rumva aho hari hafi par rapport yaho nagomba nzi hama rero ndavuga ati jewe kabisa
reka ngendeyo ndagenda zapi turabonana turaganira tumaze kuganira arantembereza mu bworozi bwiwe ndaraba maze kuraba nagiye naramaze no kubaka jewe nubatse nigiye ku rubuga je nigiye ku rubuga ubwubatsi bwanje burya bwubatsi mwabonye jewe ujya nyubako nayitoye ku mbuga n'amanorme yose canke se ibipimo byo kunta kumba kamwe kangana byose nabitora ku rubuga kandi reka ko muresha ngira intahe abikora dukurikira bambabarire sinagendanye donki ntuze ya itara ku buryo ko twasande atabona cyane tubashe kuvyerekana mugabo nani nkuzi ubworozi bw'inkwavu ko bumeze nta kosa nirindo gutora mu bijanye n'inyubako wagize murakoze cyane nimba koko ivyo wavyigiye ku rubuga donc abantu nibavyumve bigiye koresha internet mu buryo bubaha inyungu toujours ego murakoze cyane murakoze kudushimira jewe ijya nyubako mwabonye nayikurikiraniye ku rubuga bya ibipimo bakoresha mu kubaka bya ibikenewe mu kugira wubake inkwavu zawe ntizizogira ikibazo byose nabikurikiranira ku mbuga nagiye kugendera uwo muntu agiye kugira urwo rugendo shure naramaze kubaka ushitsi we wasanze nshitsi wiwe nasanze nawe ari karubaka nasanze nawe ari karavugurura yubaka bishasha ivya mbere yarafise ntabwo byari neza cyane muri moderne no kuvuga ubu rero nawe yarubatse neza hama nca ndanamusaba kunguza inkwavu kugira nzoze gutangura nanjye korora je nagiye narubatse ko navuga ati je kuvyo nakurikiranye ku rubuga birakwiye ndazi ko nubatse neza kandi ku bipimo vyiza cyane ndazi ko atakibazo nzogira ego nca ndagenda rero turaganira caranguza inkwavu zishika inkwavu 10 gushirako n'urundi rumwe rw'igipfizi doke uburyo busho bw'inkwavu zose uvuga ko bukomoka mu nkwavu 10 ego natanguje inkwavu 10 gushirako rumwe rw'igipfizi aho natanguye ari mu kwezi kwa kabiri muri 2024 niho natangura hama nca ndazishirana mu kwa kabiri doke bivuze ko umaze hafi umwaka urabura iminsi ubu turi mu kwa mbere turi mu kwa mbere mu maro witi no kuvuga ukwezi umwaka uraburamo iminsi 22 doke muri kano karere uri umwe keshe ko mu kirundi none bavuga ngo ubwiza bw'inka nuko ibimwe ni muri kano karere hari abajejwe intwaro niyo ba mbere bajeje guhimiriza kugira abantu bitabira iterambere gusumba baramaze kugendera hano kugira ngo kumotive ko muri bimotive n'ababanyi abajejwe intwaro nibaza yuko batararonka akanya ko kuhagera niho nari nkitangura kumbe kubibabwira naramaze kubibwira permana cegera ca Mustanteri yaranyemereye kuzohagera kaza kuraba kumbe kuko nari nabanje kurindira kugira ngo ndabibamenyeshe kubera navuga ati ngira nzobanze ngire ndabe ko bikunda bya bintu nivyakunda niho nzoca ntangura kubibamenyesha baze kuraba nari ntanguye rero kubibabwira permana nari namubwiye yari yanyemereye kuzohagera kaza kuraba donc ni kuvuga permana icegeresha Mustanteri ca Mustanteri bivanye kumbe nakanya atararonka ariko yaranyemereye ko vuba zohashika kaza kuraba donc ikintu kimwe urabona muri kino gihe tubayeho ikoranabuhanga cange ubuhinga ngurukana bumenyi turi mu gihe cabwo kirakomeye kumenyekanisha ibintu umwanya muto ni ikintu gishoboka hari gihe umuntu asanga ariko arakora ikintu wasanga ntikizwi kandi gikomeye mugabo je nagiye ahantu henshi nkasanga by'ukuri n'abajijwe intwaro bawo karere ivyo bintu ntabyo bazi kandi biri mu karere kabo donc je nkanca nibaza ni kuba bataraza ni utabibabwiye ni watumye batabimenya birashoboka kuko urabona nk'umuntu ashobora kumenya imbere na mbere ibintu umuntu ari karakora ni nyumba 10 hava nyumba 10 nakoseye yobimenya mukuru umutumba ariko gusa bo ntabwo barahagera ngo baze kugira icyo bambajije oya mugo nka Mustanteri we sino murebya bisaba yuko imba narabimubwiye kuko urazi ko minari nini donc twabonye wagize ngo koperative ibangagira ukwavu yego ni koperative personnel irabaho ntabwo ari personnel oya
ijya hariho abandi turi kumwe wavuye uzana hari abandi nazanye kugira baze tumere nk'abafashanya yego hari abandi nazanye gusa nyene sindabashiramo neza kugira ngo duce tugira umugambo umeze nk'uwagutse cyane usumbye ujya mwabonye nubwo atari muto kandi burya si muto kuko ndabye uburemere burimo ntabwo ari muto cyane ndabye n'umutahe kumbe nakoresheje yego mugabo narazanye naramaze gutora abandi bazoza kumfasha niyo mpamvu nabaye ndayise koperative kubera ndashaka ndafise objectif cyangwa se umugambi wo kuzobyagura kugira ngo dushobore kuba twokorora n'inkwavu nk'ibihumbi 3 ibihumbi 10 umva nkizo jenyene sinoshobora kuzorora niyo mpamvu naciye mba ndayise koperative ibanga ry'urukwavu ibanga ry'urukwavu none Jean Claude kuba uri navuga ngo kure y'abandi borozi nabonye mengo haramaze kubaho koperative ihuza aborozi b'urukwavu sinzi ko uyirimwo cyangwa utayirimo mugabo nibaza ko kumenyana n'abandi borozi biragira akamaro yego cyane cyane nko mu buryo bw'isoko kuko nk'ubu uri ibugabira ndabona ni hafi y'umupaka w'u Rwanda ni kure dufate ngira ngo iyo ahantu hashobora kuba amasoko y'ivy'inkwavu donc nk'ahantu bajya inyama aho bajya inyama cyane ibujumbura muri kino gihe muri iminsi mikuru nabonye ikiro c'inyama cyako kigurwa 30 30 ugasanga urafite urukwavu rupima ibiro 5 birumvikana urukwavu ruba rurenze 100 none muri kano karere bishitse ugashaka kudanaza urukwavu biroroshe muri aka karere biratugora cyane biragoye twarabyinjiyemwo turazorora kandi wanashaka turanazifise nk'ubu dushaka kugurisha ariko ntituriko turaronka isoko yazo aha hafi ngaha nta hantu na hamwe hari aborozi b'inkwavu kumbe ngo dukominikane aborozi b'inkwavu ndababona ku rubuga nyene ndabona ku rubuga hamaye nkino ho tunaherereye nta nubwo baranamenyera ibintu byo kugira urukwavu nibaza ko ari nayo mpamvu nkeka tutariko turaronka abantu bazitugurira ariko nk'ubu kumbe ko mutugendeye mukaba mwaje muturuka ibujumbura kumbe aho bashobora kuba bakonsoma inyama cyane murashobora kumbe kuzoturangira n'abandi abazikeneye bagashobora kuza batugana aka nimero ka telefone kumbe turaza kugashira muri video muraza kugashirako yego mugabo hari ikintu ndiko ndibaza keshi na keshi iyo umugambo utanguye ari mushasha nibyo ndi ucavuga ngo umuhini mushasha watera amabavu ukizana ibyo bintu by'inkwavu kugururano uri wenyine mu karere abantu bagufashe gute umuntu yize mwigisha umukozi wa leta aje hakorora igitungwa kinini aje korora kantu gatoya nkagajya ico no kubwira cyo ga Omedi Changement no kubwira yuko je nta kintu na kimwe nari bworore je mpereye ku rukwavu nkuko nyakubaho akomeje abivuga ati nimuhere ku rukwavu kugira ngo muzoshike ku bindi runaka mugabo ndakubwije ukuri waruhereyeko nta nibindi wo kwiri gurorora ahubwo ukorora urwo rukwavu nyene jewe aho mperereye nivyo beshi baratangaye babonye ndiko ndubaka nshiraho imitahe myinshi ntabwiye ati je amana nshaka kuzorora urukwavu ubwo beshi ntibavyemera bavuga ati nta mitahe nkiyo woshira ku rukwavu mugabo je kubwanje narinzi ibanga narimaze kumenya ibanga ry'urukwavu inayo mpamvu aho kwiyo pancarte tubona handitse ko yuko ari ibanga ry'urukwavu beshi banabonye ibanga birabatangaza none iryo banga riri mu rukwavu nirihe niyo mpamvu nanavuze ati ni koperative ibanga ry'urukwavu kuko jewe naramaze kubona muri iyo minsi basi maze norora izo nkwavu ababanyi abo ngaha muri entourage baratanguye kumera nk'ababona yuko bifise akamaro kuko mu kwindwi natanguye mu kwa kabiri mu kwindwi naragurishije inkwavu 70 naragurishije inkwavu 70 nararonse agashira hamwe hari ishira hamwe Hestobu numvise ba telefone sinzi kumba ukuntu baronse contact yiwanje n'ukuntu bamenye ko noro inkwavu baranterefonye numvise banterefona barambaza ko mfise inkwavu zo kugurisha bashaka kujya kuzitanga ahantu bitwa Ikigoma ababwira ko ndazifise hama baraza baranshorera nkwavu 70 ho novuga ko bari bampaye ko kabeyi keza narashimye cyane hama rero kumbe n'ababanyi baratanguye kubona ati bya bintu
birashobora kuba birimo ikintu kuko inkwavu 70 mw'iyi minsi ingana uko donke babonye zigwira 70 bagaca babona ndasigaranye n'izindi urumva ko ari ibintu mengo ntivyumvikana gusa ndiko ndagenda mena nanjye nk'ubabwira ati nimuze murabe kuntu inkwavu zigwira zororoka kugira namwe mutangure namwe mubikore donc hari kumure abantu ntibibaza kumwe harabibaza bati umuntu akora umugambi mu karere ka wenyene bishobora kuba ari intambamye kurundi ruhande ahubwo niyo mahirwe akomeye kuko bose bazuza kwigira iwawe none nk'ubu gatoya kenshi birasaba ubumenyi kugira worore inkwavu sugira umutahe cyonyene none ubu abozi wawe ushobora gufata akanya ukabigisha ego jewe no bigisha kuko nguma ndabivuga ko iyo pancarte narabishizeko yuko tutanga n'ubumenyi biranditseko ubumenyi turabutanga je ubumenyi ndabufise ndazi neza ko ndabufise kuko gushikiza isaha nakubwiye yuko namaze amezi 5 je ndiko ndiga ibijanye n'ivy'ubworozi bw'inkwavu ndavyigira ku mbuga jero naratahuye je ubumenyi ndabutanga naho mpamvu ku ipancarte wabonye ko vyanditseko ko n'ubumenyi tubutanga no kuvuga hano kuko ndacyari ko ndabigisha nta bene gihugu baratangura kuza kungurira inkwavu ngaha zo korora mugabo nguma numva bambwira yuko umwanya wari wo wose bazoza baca bakunda kuvuga ibijanye n'ivyo kubaka nk'inyubako iragoye mugabo n'ivyo ko kinyubako iragoye ariko nubwo igoye nuko gusa abantu tugenda dufise ingorane iyo ubonye uko naka yarimye ushaka nawe ngurime nkawe niwiyumvire yuko ushobora kurima gatoyi ejo bundi ukazongera nukungana yabonye umenga caba influence acashaka nawe ngo agire nka ahere kuri gwa rugero rwawe bigaca bituma ari acacika intege yaje agacabona umuntu yahereye ku bintu bizimbye nka kujya aca tangura kwiyumvira ngo none ngo jenga ya mahera ngo no yakura he bikarangira aciye abivamwo mugabo je suko ndabibona nimba umuntu yatanguje umutahe munini ukagenda kurabi wiwe birasaba wewe nimba yatanguje imiliyoni 10 wowe ukaba ufise iraki zibiri ibihumbi 200 birashoboka nawe ugatangura urukwavu rumwe ruvyara ubwana butanu nibwo bukeye nk'ubu ndafise uri karubaka ngira ndazihe yambwiye kazogura 4 ari karubaka emo yakataje gose arafise inguvu nyinshi ego urukwavu iwawe rumaze kuvyara nyinshi gwavya zingahe bo ugwavya nyinshi gwavya 9 9 gwarazivyaye hariho nabonye gwavya 15 okay kuri umugambi w'inkwavu donc ngira ngo burya turi mu gihugu kiri vierge iyo abantu bariko barabivuga sinzi ko bavyumva ni gihugu kitarakoreka muri imigambi myinshi kandi minini mu gihugu ca Benin hariho uwitwa Azize ahoraza kwigisha n'abarundi bashaka kuri ivy'inkwavu mbere no munsi umengo yo bakorana ngira ngo na presidence canke ngira ngo na nyine cyubahiro wewe atunze inkwavu zirenga umuriyoni azitungiye mu bihugu birenga 10 vya Afrika wewe yagize binini kubyo atagikorera mu gihugu kimwe urumva inkwavu umuriyoni z'umugabo umwe donc urumva iyo baze abaga nko kumezi nka 3 abaga ibintu byinshi cyane ntabwo wowe uza ngo ugiye kurondera ukwavu 2 no haziwe abantu batwara ikamyo y'inyama donc nimba rero umuntu ariko ariyumvira ngo ugenda afite inkwavu 50 100 unarabuze isoko kuko je maze kubona la fois passée nagize kwivuga mu kiganiro hegeno nigize kwivugamo n'umuntu yari muri Tanzania Dar es Salaam ariko arabona ukuntu tuvuga ivy'ubworozi cyane ambye ati mbega mu gihugu cy'u Burundi murafye nuze ndaguha isoko y'abahindi yaramuje n'abahindi mu ginkwavu basaba nazo tworonka basaba 1700 par semaine inkwavu 1700 ntibikunda donc abarundi muri make ntibarazorora mugabo uvise dukeya avuze induru donc nibaza yuko umugambo uragutse twobandanya kandi burya ni nuko bakunda kwibaza ngo donc amasoko y'inkwavu ntiyabuze bishitse ukayibura umunsi ntibivuze ko idahari irashoboka donc nibaza ahubwo ko bikeneye ko tubyorora kandi mu buryo buri professionnel okay ariko sinogenda ntabaje kano kantu Jean Claude nta mwongo buri sati bitarondewe donc watubwiye ukuntu zunguka hari aga challenge mwigeze guhura
muri ubwo bworozi wumva urakagutse kudonke kagujana mu ruhombo. Okay, hama murakoze cyane. Jewe ikintu ushobora kuvuga kandi mbwira n'abandi, hariho abantu basi bakavya ibintu ugasanga bariko barashiramo mu gukavya bigatuma n'abandi babitinya kubikora. Je nasanze inkwavu zipfa nk'ibindi bitungwa. Zipfa nk'ibindi bitungwa kuko ahubwo gusa icyo byasaba nyene bisaba ko umuntu abigiyemo abanza kiga akaronka ubumenyi. Ubwo bumenyi nabwo nasanze ari bisanzwe. Hari abantu bumva ubumenyi bagaca bumva amengo nkeka ntibizomutwara ibintu ibihe birebire. Oya, ubwo bumenyi je nasanze nkino twe aho duherereye. Urabona inkwavu zacu zirira ivyatsi. Ivyatsi urazi ko ari umuti. Burya natwe tutajya ivyatsi burya twogwara. Ivyatsi turabijya none imboga turya. Izi mboga turya ibintu byose turya burya keshi tuba turiko turivura. Yego nubundi ari nabavuga ngo burya ngo umuti wa mbere ninjya. Nkino mwaka karere ho duherereye. Narijya kumbe ari nabakeye bariko barazorora. Yego. Ivyatsi biraboneka. None ivyatsi biboneka. Nabonye n'amatongo akimera mwibwi icanda ni haboneka ivyatsi inkwavu kabisa ntizigwara. Benshi bakunda kuma bemeza ngo inkwavu ngo zigwara ngikirato bavyitwa amafuni bamwe abandi ngo ni kirato. Aje amafuni ntabwo yica inkwavu. Oya yazica kera mugubu imiti yarabonetse. Umuti warabonetse urutera urushinge. Urukwavu mu ndwi musanga urukwavu rukomeye kwaki. Hama naho nyine peut-être ni kuraba niki cyatumye zigira ico kirato. Hamuze ukizirinde. Sawa. Murakoze cyane. Mu bisanzwe je nk'inkwavu ziwanje nta kirato zirigera zigwara. Umwaka usa n'uheze. Nta kirato ziragwara. Kugira zigware ikirato canke se amafuni bivana n'isuku riri ngaho hantu uri kurazororera. Isuku kora isuku buri munsi. Je hajya wabonye buri gihe mu gatondo. Habariho humukozi abyuka ahakora. Buri munsi mu gatondo akuraho ivyatsi zasigaje. Tukaziha bishasha. Nta bisigazwa ivyatsi zigera zijya. Oya aho zihonyera wabonye karakayungiro. Gusa nk'imbaho je nabonye nubwo benshi bakunda gukoresha imbaho. Basi imbaho ntabwo ari sawa. Oya rubaho carubora. Donc kandi urubaho kwera rubagumye ajya amaganga rurayabika ugasanga nako kwavuga cyaga honyura ahantu hakanye hahonyura haguma hakanye kagaca gatangura kugwara ya mafuni. Ego n'ahandi hoho ugerageje gukoresha ubuyungiro bavuga ko buzimvye ariko nubwo buzimvye ucureka kugira ibintu birebire ukagira ibihwanye n'uburyo ufise. Umaze kubikora imetero yako igura ibihumbi 15 yakayungiro. Mugabo ndazi ino ho duherereye benshi bazira kutabiha agaciro. Ahandi ho nta muntu yobura amahera yo kubaka ubukaze bw'inkwavu basize 3. Nta wopfa kuyabura babishizeho mwinguvu nta wo yabura. Kandi atanguriye kwizo 3 akabikora ndazi abonye uburyo zigwira yoca ashora n'ihene. Nihena afise yo ishora akaza kugwiza za nkwavu. Ego kai byo cabikunda. No kuvuga rero je wambajije impambamye canke se sinzi twete nkino twivyo ni intambamye. Je singorane twagiye turahura nazo. Jewe nta ngorane nahuye nazo. Ingorane nahuye nazo nizisanzwe. Je nahuye n'ingorane z'intozi. Intozi basi zaranteye inshuro nyinshi ngaha. Intozi s'il vous plaît. Intozi mu nkwavu ni kibazo kitoroshe. Ego narahuye n'ikibazo cy'intozi zaza mugabo gatoye. Eske amaganga y'inkwavu nashobora kwirukana intozi? Oya kabisa narashizeko waramemereye hasi. Narashizeko kumvuza uko nyene naguma numva ati amaganga arafise inguvu nyinshi. Narashizeko kabisa ntabwo azirukana. Oya ntazirukana. Umunyota ariko urirukana intuze. Umunyota nawo ntabwo unyarutsa zamaze kuzamwo. Zamaze kuzamwo umunyota ntacyumara. Oya ntacyumara. Hariho umuti naguze. Okay kubo bizoshikira kumbure we wabigenje gute? Uwo bizoshikira rero hariho umuti naguze uri mu gakopo sinibuka neza nyene witwa. Sinibuka nyene witwa uri mu gakopo bibaye ngombwa nari kubereka izina ryawo. Ego muraza kumbaza kugira ngo kumbe muzoshobore kubwira nabandi. Uwo muti ushizeko ubwo nyene urumva ni minota 3-4 nta rutozi narumusubira kuhabona. Zica zigenda uwo muti urica n'umuhungarema iriyo. Chenda yigura mu mabutike ngaha aha duherereye irahari. Ibutike zidandaza imiti. Imiti bene iyo barayidandaza kuko yica ubuhungarema. Ko ari imiti yica ubuhungarema kica nibihere. Niyo mpamvu bayidandaza.
byumvikana baca bayigura bagiye kwica ibihere ahubwo aho biratomboye bayigura bagiye kwica ibihere abantu bahora bagura imiti y'ibihere baratomboye rero uwo muti rero kubera wica ibihere naraguze ngenda gupima ngo ndabe mu minota 3 4 nta rutozi narumusubira kuhabona okay ngiki kibazo rero nagize rero maze icyo kibazo kukibona nacenza ndakoresha uwo muti icyo kibazo kiba kivuye mu nzira hama ikindi kibazo rero naje kugira mu bworozi bwanje nagize ikibazo cyo cy'abantu bamfasha kwahira ibyatsi by'inkwavu kubera nazana burya ugwaruka gw'iki gihe ntirushaka gukora ntibashaka kuvunika hariho nahoze numva avuga ati nimba mushaka iterambere nimba mudashaka kuvunika mugo mugashaka iterambere ntajyo muzopfa mushyitseko birasaba kurara amajoro ukora twese cyangwa se bajya bose ubona bateye imbere bose baba bakoze barakora n'igisusu kigashuha ipataro ugasanga yaratabutse ari gatonda guca mu ijambo ari mugwiza tunga naho duheruka kuyaga yakambira ngo mbengo ni kwereka abarundi ngo baci bijya mugani ngo Imana ihayi ngo yiyita umuhinga ngo byese iri n'umuhinga nyine une naba ngurega ngo bujye ujya umuntu wese afite ikintu udafise ngo abayakoze cya kindi nawe utakoze ngo je nk'ubu ngo nkibi ndabivise wacumbwira ngo ni Imana yampaye utesheje agaciro inguvu zanje nagize utesheje agaciro amajoro naraye ngo uca wibaza ngo yakwimye ngo nakoze icyo utakoze mu bisanzwe Imana ifashiriza umuntu mu byo ari karakora uratangura hanyuma Imana ikagufasha mu byo uri kurakora no kuvuga rero jewe maze kugira icyo kibazo cy'abakozi bahirira ibyatsi baragerageje nazana abakozi bamara indwi imwe bakaba baragiye nkaca ngira ikibazo n'ubundi nuko mfise abana bamaze kumera nk'abakuraho gatoyi naca ndabatuma bakagenda kurondeza ivyo vyatsi ko je nta mwanya naba mfise nabandi mu kazi ka leta na madamu urabona wewe nta kazi ka leta afise baca bagenda bagafashanya mugana nyene yikorera ku muri vyiwe yikorera ivyiwe n'umutayeri madamu wiwanje akorera ngaha nyene igitayeri tugikorera ha tugikorera ha ubona hanyene niho tugikorera kumuhana mwe hacise na yego byose abari karabikurikirana ibyo mu rugo madama bari ngaha vuga nico kizana cenda hagirira bana ari mfise umugore mfise n'abana bose baca babijamwe bakajya kubirondera ivyatsi nkaca mba ndahigisha abandi bakozi ngira ngo twobwira abari ko dukurikirwa n'abantu benshi harimo abayangayanga b'inyama hariho donc abantu batandukanye uyu mugabo umuze mugurire intuzeya inkwavu hariho kandi nabonye burya hari n'aborozi batari baki bafite amasoko aho hose ifoko mukorana yego ngira ngo tworangiza ni vyiza ariko hariho utundi tuntu kumbe nagira mere nk'uvuga tugireko no kuvuga ikintu nobwira kumbe abariko badukurikirana ndazi kari beshi nk'abo mwino komine bashobora kudukurikiranira ku mbuga no kuvuga bazorabe borora inkwavu kuko zirimwe amafaranga cyo kuvuga ko zipfa bijya ntabwo ari byo zipfa nkuko nibindi bipfa ahubwo mbere burya inkoko nizo zipfa cyane gusumba inkwavu inkoko zo zirarenga wumvise inkoko yo kuruha yo kumuhana w'umubanyi ukabonira iratangwe gusinzira uvuga ati burya nanjye ndashikiriwe inkoko mengo zirandukizanye inkoko mengo yo zitanguye gupfa nukuvuga nke kari igihugu cyose yego niko nabibonye mugiye inkwavu suko bimeze oya inkwavu suko bimeze inkwavu nta kiza kirandagata mu nkwavu gihari wovuga ngo kwanaka nizagwara ngo burya nizi wanje ziragwaye oya ahubwo maze kubona nk'abahinga b'inkwavu bavuga ko burya nta n'ingwara ngahiraduka y'inkwavu izwi ko kiretse ko nyinshi zigwara ibintu bikomotse keshe kwisukuriki yego mu bisanzwe ibintu bituma inkwavu zigwara je ndamaze kubibona cyane no kuvuga burya bwana bucutse yego wirinda kubuha ivyatsi bikomeye ukabuha twatsi dutotahaye kuko nkino tweho duherereye nta bintu byamagaranire nama provande bashobora kuzikorera twe tuziha ivyatsi gusa kandi nta kibazo zifise kandi n'ubunyari nini nta kibazo zifise kuko no kuvuga beshi impamvu ugiye nabonye zikunda no kuza ziragwara cyane bakunda kwama bariko barazihata imiti ni kubera ta byatsi ziba zijya iyo zitaje ivyatsi ni vyiza kuko kwama ziriko ziravugwa mugabo nkizi zije ivyatsi abantu baherereye n'ivyatsi birahari niborora inkwavu mu minsi mike yibazoza kwiro truva nibindi vyose boroye
babihagaritse bakajya korora inkwavu. ahubwo se sinabajije gato ku kintu kijanye n'amaganga ikoreshwa ry'amaganga maze kubona aborozi benshi b'inkwavu cyo kintu bataragitorera inyishu kubera ko nivyo iyo uriko uravuga n'aborozi bakubwira ngo amaganga y'inkwavu ni ntabire mu mirima mugabo ku by'ukuri hari n'abavuga ngo no ngo hari ibiyabuzemwo hari ibyo kongeramo. Nabonye umworozi yavuye muri Malawi ari muri Cibitoki Bukinanyana bamwita ziri ku mahwa nimba twumva ziri ku mahwa nimba twumva uzufata umwanya ukora ikiganiro wigisha abarundi kuntu ayo maganga akoreshwa kuko ziri ku mahwa arayakoresha arayakoresha mu buryo bunini imbere we yanadandaza kandi adandaza amafaranga menshi iritiro giwe nabonye umenga ridandaza menshi sindayibuka neza mugabo akabido kajya ka 5 bavire matwari inoti kwiye. Rero nibaza yuko akwina wi gufata umwanya akigisha inuzeye sinzi ko arico muyazi kamaganga kubijanye n'ivy'amaganga amaganga nivyo arakora kuko hari umuntu je nahaye agenda kugira test araraba je yaranyemereye kazotangura kunjorera ubu ego amaganga kabisa ngara arakora gose arakora gusumva ibindi nko kuri impongwa aho zitera ibigori ugiye ugapompa mbere iritiro imwe usanga bariko barayisharuza amaritiro 10 y'amazi no kuvuga aho ni mu gihe uri kurashaka gukinga mugabo uri kurashaka kwica impongwa zamaze kujako iritiro imwe bayicanga ku maritiro 5 y'amazi ego bagaca bagenda bagapompa donc bikare gose ego kugira bigira inguvu kuko impongwa baramaze kujamo kugira ishobore gupfa no kuvuga rero ahubwo gusa twebwe amaganga wabonye ko namaze kubika menshi amabido menshi narabitse menshi ndafise amabido yababijana y'amaganga ariko ntabwo turaronka isoko ngo batugurire kandi ngiye ku rubuga inza ndasanga bamwe bavuga yuko ngo bariko barahinguraho imiti canke se bahinguraho mu mwavu bakoresha neza ku buryo batarinda gukoresha ry'amaganga kujya nyene je narabakurikiranye ku mbuga ariko none ko twebwe tuyafise no tutariko turaronka abantu batugurira nimba bafise amasoko ni batubwire tubaha amaganga batubwira yo twoza turabaha ko twe amaganga turaronka ari menshi cyane batubwire tuze turabaha baze baratugurishiriza yasa turangira amasoko nabo kuko uwari wese bujya kurangira isoko nabo bakeneye ko batume bavuga ati jewe kwibido amere nk'ungurira basi angurire we agende kwishorera afise hashora jabe na makeyi nzoyatora kuko nubundi ndayabitse ngaha nubundi ntavyo ndiko ndayakoza je ibintu by'uburimyi nta mwanya mfise wo kuja mu burimyi oya burimyi je nshoboye korora gusa mugo kuja mu burimyi umwanya nasanze atawonoronka nca mpfusha byinshi mba ndi ukazi ka leta imba ndi mu gitayeri buje mutayere ko ngiye akora nakazi ka leta uko je ngira imana gusa kuko nkora nigisha muri CM Centre d'enseignement des métiers nigisha ibijanye n'ivyo gushona nyene kuvuga rero nta mwanya mba mfise wo kuza gukurikirana ivy'uburimyi madamu wanje nawe numutayeri nawe nta mwanya afise wo kujya gukurikirana ivy'uburimyi burya batayeri nta mwanya bigera bagira kuko bama bafise akazi ko twebwe ibyo gushona turabimenyereye cyane tumaze nk'imyaka myinshi ndayimaze imyaka 14 ndi mu by'igitayeri 14 niyo ndabimaze umure ibyo byose uri kurakora usanga kanoti ari ukavuye byaramfashije cyane byaramfashije gose vy'igitayeri byaramfashije mugaye vy'igitayeri byo basi ntabwo nobwira abantu ngo bavyirukemo cyane gose kuko benshi barabijamo mugabo ntibaronka ubumenyi bukomeye cyane kugira ngo bashobore gushona neza bahurumbirwa n'abakiriya mugabo ubworozi ntabwo busaba si bimwe byo kurinda kusaba mu mutwe gose ngo wiga ibintu birebire nibaje mu bworozi bw'inkwavu nibwo bworoshe ubwo bagenda bakazana ivyatsi bagashira ngaho inkwavu zikajya haro ivyatsi by'imiti nk'imibirizi byica amahirwe no tukitwa ngo ni cica amahirwe abandi bakitwa ngo ngo ni sinzi niba ari umubirizi wande wa Kongo niko bavyitwa bijya byose cica amahirwe bifise amashurwe nkajya y'imyoho umubirizi ndawuzi bijya byose rero yuri kurabizi inkwavu buri kurazivura buri kurazivura ntabwo zipfa kugwara kabisa nibagende borore ntibagira ubwoba ngo ziragwara ntibagira ubwoba nihe niragwara n'umuntu aragwara gapfa netwe cha tureka kuvyara ngo nuko ngo umuntu ngo ngapfa tureka kuvyara tuguma tuvyara nuko sizi ko ari ikindi cyo kurenza ko kumurengera ngo turangize ikiyago ikindi nacyo no kongerako
bagerageze nyakubahwa nkuko baduhimirije kuja mu by'ubworozi cyane bw'inkwavu twarabyitabye turiko turabikora tubirimwo turiko turigisha n'abandi kandi ndabona kabisa benshi bariko baravyumva barabiye ku byo turiko turakora ko biriko birakunda bariko barabizamo none ko bariko barabizamo twashaka baduhigira isoko ntituze turabura aho dushora inkwavu ko nk'ubu ufise inkwavu nk'ubu ndazifise mugabo sindiko ndaronka aho kuzishora fise urukwavu karondeza wagitwara ngo bakugurire ukumva ngo bariko baraguha ibihumbi 5 ibihumbi 10 kandi kabisa ziratwara umwanya wo kujya kuzahirira n'umwanya w'abashizeho abakozi bazahirira ubahemba amahera kandi atari make no kuvuga nivyo uba wavunitse twashaka rero ko boduhigira agasoko nk'ubu dufate nko mu ikomine nk'ubu leta nk'uko nyene kirabishiramo inguvu fata nko mu ikomine bagashiraho isoko akavuga ati turashizeho umuguzi bazogurira hanaha inkwavu zose zizoturuka mu iyo komine zizogurirwa aha hanyuma bakavuga ati nimba bagura ku kiro havatira urukwavu rw'ibiro 2 bazorugura kuraya bagashiraho nyene hitegeko ku buryo wari we wese amenya ati noro zigira igiciro kimwe ku buryo wari wese afise inkwavu ataza kunyumvira ngo none ninagorora nzorushora he ni navyo wanashaka biriko biratuma batirukamwe gose kuzorora je nama mbona baruyerereza urukwavu ngo ndaguha 5 ngo ndaguha 6 kandi urukwavu rukuze benshi rero bagaca bumva bacitse intege mugo yumva inkoko ng'ibihumbi 50 agaca yumva mengo yoja korora inkoko inkwavu kumva ntiyozorora kumva zuko ata mahera ziriko ziragira basi yisununuye niyo mpamvu wanashaka iriko iratuma abantu batariko baravyinjiramo cyane barabura aho bazishorera nibashinge amasoko mu makomine atandukanye hama bashinga ibiciro by'ukuntu zizogurwa ucuraba ingene abantu bazijamo ku bwinshi kuko bazabafisa aho bazishorera noye nk'ubu je babonye babanyi bose babonye njoye urukwavu akabana bampaye ibihumbi 30 ari urukwavu bagaca bumva rumwe rwavyaye 5 nkaca nshora bagaca bampa ibihumbi 33 rumwe ninda tozorora nikuri bose boca bazorora twashaka rero hafi nko ngaha mu makomine bashireho amasoko tuze turazishorera hafi turonyeho tuzishorera n'abandi bose bazoca babijamwo ku bwishi nuko yego nuko turagushimiye kuba mwafashe kano kanya kugira ngo mudusangize ibi by'ubworozi bw'inkwavu aho bigeze uko muri ko munabikora uko ubuhinga mukoresha kugira ngo ntizibapfane ko beje nakunda kumva bidoga ko bipfa rero murakoze cyane nshimira kandi namwe mwese mweko muradukurikira ku mwanya mwafashe murashobora gusangiza kino kiganiro abandi nizera ko muyize abazomukenera contact yiwe murayitora nga muri video hama mumugane azobigisha byinshi azobahibanga byinshi nabonye avuga ngo yashinze koperative ibanga gira kwabo nuko rero mwari kumwe nawo mudishanyuma tuzohure mu kiganiro cy'ubutaha bye bye